Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, aho twagomba tubandanye rwa rukurikirane rwa vya biganiro tumazemwo imisi. Murazi ko kumbure mwebwe mwashoboye kubikurikirana mwarumvise twari dufise ibiganiro bishika kuri 8 twavuze yuko tugomba kuvugana ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru. Ayo majambo twayasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 5 duhera ku murongo wa mbere. Tumaze kurabira hamwe rero ibice 7, ubu rero tukaba tugomba turabire hamwe igice ca nyuma kirangiza zino nyigisho zivuga ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru. Aya majambo twabonye ibitari bike, twaganiriye ibitari bike. Nizera ko uwafashe umwanya wo kubikurikirana yashoboye kumva uburemere n'agaciro by'aya majambo. Twarababwiye yuko izi ari inyigisho bavuze ngo ni inyigisho zo ku musozi, ni inyigisho Yesu yigishije ahantu ku musozi, hari mu misi ya mbere y'intango cyangwa se hari mu ntango z'igikorwa ciwe cyari camuzanye mw'isi gucungura abantu, ariko mugabo kandi no kubigisha ivy'ubwami bw'Imana, yaserukira ubwami bwo mw'ijuru. None rero mu kurangiza rero bino bice 8 twagomba turabire hamwe kino gice ca nyuma, dusome amajambo twifashisha nk'uko twagiye turabigira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ni igice ca 5. Mwebwe mutashoboye kuronka umwanya wo gukurikirana bino biganiro, twobinginga kubw'imbabazi z'Imana no kubwo kubipfuriza yuko mwokurikirana zino nyigisho namwe mukaba kuri nivo abandi bariko, kandi namwe mukavyumva no mukanabitahura mukanabikunda nk'uko natwe ibi bintu twabikunze tumaze kuvyiga no kuvyigishwa. Twabipfuriza rero canke se twabahimiriza kurondera umwanya kugira ngo mwumvirize canke se mukurikirane zino nyigisho, naho umwanya ugoye mugize akigoro bizokunda. Uyu munsi raba ukigoro karaba parti ya mbere, kubera ko zino parti zigenda zuzuzanya, vyiza umuntu yozumviriza ahereye ku ya mbere. Imana yacu nihimbazwe. Gutyo rero bigaca bikunda yuko ubutumwa bwose bunyegejwe muri zino video 8 bugushikire, ubwumve wumve izi nyigisho zo ku musozi ukuntu Yesu yazitanguye n'ivyo yazivugiyemwo. Dusoma uno musi rero ku murongo w'10 n'uw'11 muri ca gice ca 5 c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Twabonye ku ndanzi y'amajambo havuga ngo Yesu yerekana abahigwe abo ari bo. Murongo w'10 uvuga ngo hahirwa abahamwa bahorwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Naho nyene mbere inyigisho zacu zihagaze uno musi, munyemerere mugabo dushireko uyu murongo w'11 mbere no w'12 tuzobe duhejeje kano gace novuga ngo gahariwe izi nyigisho zavuze ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru abari bo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. None rero nano majambo twumvise Yesu muri kino gice canke se kuno murongo w'8 bambeye muri kano gace k'8, munyemerere ndi ku murongo w'10 mugabo muri kano gace k'8 avuze abahigwe ukuntu bameze, asozera ingene abahigwe mu bwami bwo mw'ijuru bameze. Twaravuganye ibitari bike, isicompa kumbure abantu batashoboye kubikurikirana bakazofata akanya bakavyumviriza. Twaravuganye izi ntambwe ingene zuzuzanya, izi ntambwe ingene zikurikirana, izi ntambwe ingene ataguturisha, atagusimba ishure, hako usimba intambwe n'imwe, ahubwo tumuteba ugatebera muri iyo ntambwe mpaka uyikwije, mpaka uyishikanye, mpaka novuga ngo ukwije amanota yo kunguruzwa. Turamaze kumva cyangwa se kubona abantu byashitse bakunguruzwa batabakwiye
kandi bigakunda bakabandanya. Nibuka umuntu umwe twiganye ico gihe hari mu w'12 bivugwa yuko afise diplome, mbere ntivyavugwa yaranayitweretse uwo muntu. Mugabo rero novuga ngo amageme uruhande rumwe meza yagize canke mabi yagize bivanye n'inakoto umuntu yoba ahagazeko, nuko imiryango yiwe nayo yari imiryango yize, yari imiryango iciye ubwenge, ari imiryango ikomakomeye ifise n'amabanga ijejwe kumbure mu nzego zitandukanye z'igihugu. Hanyuma rero uyo muntu baramwanka, bamaze kubimenya baramwomora muri kino gisagara ca Bujumbura. Ico gihe twiganye ahantu novuga ngo muri intérieur. Hanyuma rero ico gihe diplome yari byakunze, n'ubuzi yari yamaze no kugirana no kubukora, ariko mugabo baramwankira kubera ko bazi yuko atakintu azoba afise muri we gihuye n'iyo nivo afise. Imana yacu nidutabare. Rero ndagomba kuvuga ngo mw'isi birakunda yuko umuntu yunguruzwa atarabikwiye bakamuha amanota. Nibuka uwundi muntu twiganye mu wa gatandatu bw'ejo ndamusanzeho adubuye. Ico gihe yari yaje kwiga adubuye, aca yongera anadubura. Urumva rero duca twigana kw'ituru igira gatatu. Ico gihe tanumva ngo iyo yagiye ngo byarakunze ko yunguruzwa, sinzi ngene yabijengajenze. Yarabandanije araheza, ubu we na kaminuza yarayize, ubu ariko arakora. Urumva yuko mw'isi birakunda, ariko muga muri bino bintu vy'Imana na cane cane muri zino ntambwe 8 zerekana ukuntu abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru bameze. Ntibikunda kusimba, niyo usimbye uba wibeshe, wewe uba wihumuriza. Ariko iyo ugeze kuri ya etape biranka, birakunanira, birakwankira, kandi kubera ko utaba wujuje ibisabwa ntubure umuhirwe. Biba ari vya bindi umuntu yivugira wenyene, yivugako akijustifya, bigasaba ko yenda kwijustifya yereka abantu ko akirijwe, mugabo mu by'ukuri adakirijwe. Canke kino kintu kimunanira n'ikimenyamenya nuko iyo haje urugamba, iyo haje intambara ihuye na qualification yo kuri urwo rwego ikimunanira. Niyo mpamvu ubona muri ino minsi tugwije abakizwa ku mazina, ku munwa gusa, mu mvugo, ariko mu ngeso ugasanga nta kigenda, nta kimota, nta kiyo. Ugasanga hako mbere ukorana business nabo, hako ucudika nabo, hako mugiriranira ubugenzi nabo, ugasanga wotumugiriranira ubugenzi n'abitwa abapagani. Ugasanga hako umuzeza ibintu wotumubizeza abapagani kabaye, akagukomeretsa akagukorera novuga ngo ibintu by'amahano bitabaho, kandi wabona ari umukizwa mwiza, wabona ari umukizwa novuga ngo byategeza kuba bimeze neza. None rero ibi byose ni kubera iki? Ni kubera hari ibintu twagiye turasimba, ariko mugabo ngaha twarabonye ingene abantu bagenda bunguka, bava ku ntambwe imwe baja ku yindi, bava mu ishuri rimwe baja ku rindi shuri. Twabonye ko abantu bahera ku ngazi ya mbere yo kurokonesa ubworo mu mutima bafise, ko bakenye Imana, ko bakeneye Imana. Yesu yavuze ngo hahigwa aboro mu mitima, kuko abo boro bo mu mutima bazogira ntariyaye. Mu gace ka mbere twabonye ngo kuko aba bafise ubwo bworo bwo mu mutima, ubwami bwo mw'ijuru ngo ari ubwabo. Imana yacu nidutabare. Twabonye ko iyo ariyo ntambwe ya mbere, kurokonesa yuko uri umworo mu mutima, ko ufise ikintu uhajije, ko ufise ikintu ukenye. Twabonye ubugira kabiri yuko intambwe ikurikira umuntu atuntuzwa kandi ababazwa n'ubworo bwiwe. Ibyo byatumye aba umworo mu bwami bwo mw'ijuru, ibyo byatumye aba umukene, ibyo byatumye aba umuntu akenye Imana, akaba atamana afise mu buzima bwiwe. Bikamubabaza, bikamutuntuza, agaca yumva yobyihana, yobyatura. Hanyuma kuri iyo ngazi nyene ni naho twabonye haca habera deliverance, kubera ko twabonye ngo abo batuntuye bazokwirurwa. Kwirurwa
ni ukuvuga ngo bamarwa umubabaro, intuntu, agahinda n'akabonge bafise ku bw'ubworo barimwo bwo gukena Imana, bwo kuba abatindi mu vy'ubwami bwo mw'ijuru. Twabonye ingazi ya gatatu nayo itubwira ngo hahigwa abatekereza. Kuri ino ngazi y'abatekereza twabonye yuko abatekereza bisigura ngo baba bamaze gukugwamwo novuga ngo kameremere y'umubiri iba yamaze gukurwa, baba bamaze guhinduka mu ngeso, kwa gusaragurika, kwa gusharira, kwa kuntu bari bafise ingeso mbi zipika, kwa kuntu novuga ngo bari abantu b'ibigonde, bari inshobokable, kwa kuntu novuga ngo bari bahanda, bakoze ko wababwe nk'umukoze ku nsusa. Aba bantu haba hageze igihe ngo batuje, batekanye, bihanye, bahindutse. Umuntu ababonye ngo ashobora gutemwanya, gushinga intaka avuga ngo naka yarahindutse, naka asigaye ari intungane. Batangura kubatazira amazina ya ba mukizwa, patiri, masera, bishop, pasiteri n'ibindi, ba mwarimu n'ibindi. Imana yacu nidutabaye. Twabonye rero ku ngazi igira kane yuko ngo abantu bageze ku ino ngazi ya kane rero ngo baca basigara bafise inzara n'inyota byo kugororoka, ngo bakumva ivy'ijuru nivyo basigaye barondera, ivy'ubwami bw'Imana nivyo basigara bahahamiye, bakumva bashaka gutunga ivy'ubwami bw'Imana, bakumva nivyo bahahamiye, nivyo barondera, nivyo bashaka. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo nzara n'inyota byo kugororoka rero ngo baca bahazwa, kuko ngo bafise inzara n'inyota byo kugororoka bazohazwa. Baca bahazwa ingabire, bahazwa ibirwanishwa byo kurwana bakanesha, bahazwa ibijanye n'ubutunzi bwo mw'ijuru. Ibikurikira rero ngo baca batangura kuronka umutima uri mu Mana, umutima w'Imana muri bo, akameremere k'Imana muri bo gaca gatangura kuba installe muri bo, muri kwa guhamagara Imana, bagira inzara n'inyota byo kugororoka, basenga cane, babyuka mw'ijoro, bisonzesha, baja mu bikorane, bumviriza ijambo ry'Imana, basoma Bibiliya cane, bumviriza amavideo canke ama-audio y'ubutumwa bwiza. Ico gihe ngo muri iyo nzara n'inyota Imana ica ibahaza ivy'ukugororoka. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ko izo ntambwe zine arizo zifasha umuntu guhinduka, akakurwamwo udutiribwa, udusembwa, uturabaga, hanyuma agatangura rero gusa n'Imana. Inzara n'inyota byo kugororoka bya biprovoka Imana bikayitera gutangura rero gutransfera ubumana muri uyu muntu. Aho twabonye ko ibi bice bine bikurikira bigira ntibisanisha umuntu n'Imana, agatangura kubaho atari umuntu ameze nk'abana, atari umuntu asanzwe, ahubwo akabaho afise autorite y'Imana, akabaho akora novuga ngo nk'ivy'Imana ikora. Ariko mugabo kandi ntaheza ngo angane n'Imana, mugabo ngo agera igihe aba afise autorite, aba afise ubutwari, ubushobozi, ububasha bumubashisha gukora ivyo umuntu yambaye umubiri w'inyama n'amaraso adashobora gukora, ariko bishoborwa n'umuntu muri we hariyo umutima w'Imana, muri we hariyo ADN y'Imana, muri we hariyo caractère y'Imana. Imana yacu nidutabara. Rero twabonye yuko ikintu ca mbere mu bintu bine vya nyuma rero muri bino bintu 8 twarabiye hamwe, twabonye ko ikintu ca mbere gica kimubako ngo acaronka umutima wo kugira imbabazi, aca abaho ashoboye kugira imbabazi. Kandi twabonye yuko umuntu asanzwe, umuntu agifise ya kameremere mvukanwa, yabyaranwe, yavukanye, yaremanwe, kameremere y'icana, nature pécheresse, uyu muntu ntashobora ngo gutanga imbabazi ngo bikunde. Niyo agize ngo arakubabarira, kenshi usanga arafukira ahantu ibyari muri ya dosiye wasabye ko imbabazi arabibika, hanyuma igihe kanaka uzoza wumva bigarukanye. Imana yacu nidutabare. Rero twabonye yuko aba bantu nibo bonyine bashobora gutanga imbabazi, bakakubabarira,
akaba yo nagucorera yo nagusororera kandi yaguhebeye ideni. Imana yacu nidutabara akakubabarira kumvana amahoro bigakunda mugatangura azero, kuko Imana niyo ibabarira itanga imbabazi zitari z'uburyarya. Twabonye ku ntambwe ya 6 nayo umuntu aronka ikintu kigira kabiri kimusanisha n'Imana, ikintu kidafiswe n'abantu gifiswe n'Imana. Icambere tubonye ni uko Imana yonyine ishobora gutanga imbabazi bigakunda, kandi imbabazi z'ukuri zitari z'uburyarya. Ubwa kabiri, uyu muntu acarongo kubaho no kwamana umutima utanduye, ngo bica bimukundira kugira umutima utanduye. Tuzi ko mw'isi bigoye ko haba utanduye, kuba mw'isi udacumura biragoye, ariko kuko Imana ari yera kandi iyi Imana nayo icaha akaba atakibanza gifise muri we, uyu muntu rero ngo biramukundira biramushobokera kubaho atanduye. Ni ukuvuga mu yandi majambo abageze ku rwego rwo kutemera kwiyanduza, rwo kutemerera icaha ngo kironke ikibanza muri we kimwanduza. Ni wa wundi niyo kija kibona hakiri kare, ni wa wundi niyo akorokeye mu gakosa ubwo nyine aca ahindira hanze, agaca yihana, agatunganya ubugingo, Imana igashishikara kubana nawe imwemera. Imana yacu nidutabare. Ubwindwi rero ari bwo bw'ejo hahise, mu kiganiro c'ejo harenganye twabonye rero yuko ngo ikintu kigira 3 muri bino bintu bine bya nyuma bimuba ko uyu muntu yamaze kurengana ibya mbere byo muri Kristo. Iyo umuntu amaze kurengana ibya mbere byo muri kameremere y'umuntu, kuvuga kameremere kare y'umubiri igatsindwa, hanyuma hagatangura no vuga ngo kumera, gutotahara no gukura no kwaguka kwa kameremere y'Imana cyangwa se ubumana muri we. No kuvuga ngo uyu muntu ngo aca agira impemu, umutima wo kubanguranya, ko twabe ngo hahigwa ababanguranya kuko ngo aribo bazokwitwa abana b'Imana. Twabonye yuko rero kubanguranya ari ugufata ingingo ugacira urubanza icaha burundu ko kidafise ijambo muri wewe. Igihe cose hari ikintu kigomba kuzana confusion, kuzana urujijo, kukwinjiza mu byaha, ukaba ufise ubushobozi bukubashisha guca urubanza, ugacira urubanza icaha burundu, ukakizinukwa burundu. Muri ico gihe umuntu abagaze igihe ataguma yihana yongera abisubiramwo, ko tumenyereye kubona abantu iyo umuntu akiri mu ntege nke atarashika kuri ino ngazi arihana ahandi akabivamwo. Muri ibyo yavuze ngo hamwe narakekeranya maze ahandi nkizera, hamwe narizera ahandi nkakekeranya. Ibyo ni kusanga bimeze iyo umuntu atarashika kuri ino ngazi, ariko umuntu amaze gushika kuri ino ngazi arabanguranya bigakunda, aharanira amahoro, ntakundira ikintu na kimwe cohungabanya novuga ngo umutekano, amahoro, ukugororoka kuri muri uyu muntu. Ni ukuvuga ngo icaha nta jambo gifise kuri we, birakunda ko afata ingingo, kandi iyo ngingo akayimentena, akayishira mu ngiro, akayaplika, kandi bigakunda. Imana yacu nidutabare. Rero tugomba kuvuga yuko kuri ino ngazi y'indwi uyu muntu amaze gushobora neza guca urubanza, kudesida, kujija, guhindira kure icitwa icaha ico ari cyo cose. Muri ico gihe rero uyu muntu ni ukuvuga ngo isi icimaramara, kameremere icimaramara, ivyaha vyomukwega ngo bimujane kure y'Imana, nta jambo biba bigifise, biba vyamaze gutsindwa. Amaze kubitsinda rero ni hano hantu rero hanyuma novuga ngo tuje gusozerera kuri etape ivuga ngo hahirwa abahamwa bahogwa ukugororoka. Kino gihe kuri ino ngazi, iyi ntambwe, ni ukuvuga mu yandi majambo, iyi ntambwe itwereka yuko uyu muhigwe mu bwami bwo mw'ijuru ageze ku rugero rw'uko isi yamaze kubona ko yatsinzwe, isi iba yamaze kubona ko yaneshejwe. Muri kino gihe rero isi iba yamaze kubona yuko
atakibanza igifise muri we. Iba yaragerageje ku ntambwe zose ikabona n'ubundi gumitsindwa. Muri ico gihe rero ngo uyu muntu aba ageze ku rugero rwo guhamwa, ariko guhamwa agahamwa ahorwa ukugororoka. Hariho abahamwa bahorwa amajambo yabo, ingeso zabo, inyifato zabo, umubano mubi. Ariko uyu wewe isi ibisigaye imuhama, imuhora ukugororoka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi. Iyi si rero ibigeze igihe rero irwanya uyu muntu, imuhinda, imwigiza kure. Ni nk'aho isi bivuga ngo wewe ntukiri uw'iwacu, abameze nk'uko wewe umeze nta kibanza bafise ino mw'isi. Abameze nk'uko wewe umeze sabini wacu, twebwe ntidushobora gutunga umuntu ameze gutyo. Mu yandi majambo, isi ibivuga ngo iki kintu si icy'iwacu, uyu si uw'iwacu. Iba yanka umugororotsi, imuhinda ngo ja hariya iwanyu, va ino iwacu, ino mw'isi wowe nta kibanza ufise. Ibimugwanya, imwigiza kure, ivuga ngo mviraho. Imana yacu nidutabare, kubera yuko ntaba agisa n'abari mw'isi. Abategerezwa kuba mw'isi ntaba agisa nabo. Imana yacu nidutabare. Aba yaravuze ngo muri Egiputa sinzosubirayo, n'abariyo baragowe. Imana yacu nidutabare. Aba harageze igihe avuga ngo naravuye mu mugabane sinkiri uwa Satani, naravuye mu mugabane sinkimurondera, ivy'isi nta jambo bigifise. Uyu muntu rero isi icimugwanya, imwirukana, imwigizayo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, n'amajambo rero tugira dusozerereko. Twari tumaze iminsi tuko turavuga rero kuri bano bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu yavuze ngo ngaha kuri wa murongo twasoma 11 n'12 yavuze ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama, bakabarementaniriza ibibi vyose babampoye. Munezerwe, muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi. None rero sinzi uravye muri izi ntambwe zose twaduciye ku mayange, nimba utabikurikiranye, ariko kandi kugira ngo vyumve neza uzorondera umwanya ukurikirana uhereye kuri parti ya mbere. Ngaha nyene kuri runo rubuga ziriko izo nyigisho. Abazihombye kubera ko kumbure bari bafatiriwe ariko mugabo baramaze kwiyabonesha, murondera umwanya. Abatari bwiyaboneshe, iyi video mukaba mwabonye yitereyemwo, kubasaba kwiyabonesha kugira ngo ntimuzosubire guhomba video n'imwe muri zino video zacu. Twagomba tugarukirize ngaha kuko ntamagwa arahogwa, ariko mugabo turabiye hamwe rero abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Hariho ahantu umuntu agera isi bikayinanira kumugumya, isi ikavuga ngo wewe nturi uw'iwacu, ikamusunika. Muri ibyo yavuze ngo ab'isi nibampama bansunikira iyo uri. Imana yacu nidutabare. Uru ruhamo rero ruvugwa ni uruhamo rw'umuntu ahamwa, ahorwa ukugororoka, ariko adahorwa amafuti yiwiwe, amakosa yiwiwe, ahorwa ko ari umugororotsi. Uyu muntu rero ahorwa ukugororoka, isi canke ibimuhama byose biba biriko bimusunikira iyo Imana iri, biba biriko bimusunikira bimubwira ngo genda iwanyu, tuvireho. Imana yacu nidutabare. Ndafise mwene wacu kuri ba data wacu, Nyamutama arafise umwana w'umuhungu,
akiri umwana wahora wumva avuga abwira abandi bana ngo tawanyu tawanyu tawanyu, rero byasigura ngo taha iwanyu. Ntiyari bwamenye kuvuga neza. Mugabo rero ntiyashaka, baje bakaza guteramira muri saro, bakaza kwishira ku ntebe z'iwabo zo muhira, ntiyabashaka, acagira ane, yaca birukana ngo tawanyu tawanyu, bisigura rero ngo taha iwanyu. Imana yacu nidutabare. Isi yari bivuga ngo taha iwanyu taha iwanyu, tuvireho mviraho, kuko wewe hamwe woguma muri iyi si, hamwe wongumamwo, n'abandi wohava ubandukiza ukugororoka. Erega nk'uko ibyaha byandukira, nk'uko ingeso mbi zandukira, nk'uko kubana n'ababi konona ingeso nziza zikarangira, umuntu akandukizwa n'ingeso mbi zo mwirigara zabo bagenera, zo mu gakuku, zo muri ya migwi yirigwamwo, niko na wewe niwaguma ngaha muri jewe isi, uzohava wandukiza abandi, ukabandukiza ukugororoka, kuko ibintu spirituel birandukira. Umuntu afrekanse abakorera mu isi y'umwijima nawe asanga vyamwandukiye, kandi umuntu niyafrekanta abagororotsi nka wewe nawe azosanga yahindutse, kuko ico mutebana naco, ico mumarana umwanya muremure, uwo muganira cane, uwo mubana cane, musangira ubuzima bwa misi yose, birangira vyanka bikunde usigaye nawe ufise ibintu wamaze kumutora kumwigirako, ugasanga nawe wahindutse, usigaye umeze nkawe. None rero wewe tuguhama tuguhora ukugororoka, twarakugaragaresheje amageragezwa yose ngo ntushike kuri runo rwego, ariko vyaranse. Ko wamaze kugera aho twebwe tudashikana ukuboko, rero tuvireho, genda iwanyu, ntuzohave wandukiza ukugororoka abandi basigaye. Imana yacu nidutabare. None rero nana amajambo kandi tugomba duce dusozera, tugarukirize ngaha kumbure. Nizera yuko mwumvise ibitari bike. Si ngombwa ngo umuntu amare umwanya muremure cane, ariko ndizera neza yuko mwumvise ibitari bike bijanye n'aya majambo twari tumaze imisi tugana. None rero ni kino gice kigizwe na bino biganiro 8 twashoboye kurabira hamwe. Turafise umugambi wo kuzoganira namwe izi nyigisho zo ku musozi zose, zitangurira ku murongo wa mbere wa kino gice ca 5 muri Matayo twasomye, zikarangirira ku murongo wa 29 muri Matayo igice c'indwi. Murumva igice ca 5 cose, ica 6 cose n'igice c'indwi. Izi nyigisho turifuza kuzozigaruka ko zose neza neza, kugira ngo abantu bumve neza iyi doctrine ya Yesu, amajambo makuru makuru Yesu yari azanye kwigisha abantu, kuko twasanze ibi bintu bibasha guhindura umuntu akaba umukizwa mwiza. Nimba ubona bishishikara kukugora gukizwa neza, nuko ugukizwa kwawe kudashinze imizi muri izi nyigisho. Hamwe ugukizwa kwawe koshinga imizi muri izi nyigisho, vyogenda neza. None rero ndakwipfurije gufata devoir muri ano majambo ngo urabe neza ibiyavugwamwo, hanyuma nawe ugerageze kubishira mu ngiro, gutyo uzobasha kuba umwigishwa mwiza wa Yesu Kristo, kandi par conséquent uzobasha kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwa. None rero tugomba dusenga Imana. Mwarakoze abashoboye kubikurikirana byose, abatashoboye kubikurikirana byose namwe mugerageze ku nyungu zanyu no ku nyungu mbere wanashaka zatwe bwo twabishikirije, kuko tuba dushaka yuko byoshikira umuntu akabyumva byose. Aho niho tuba twungutse, niho tunezerwa, kuko ntihabura igihinduka, ntihabura ico bigufasha mu mutima. Imana yacu nidutabara. Tugomba dusenga Imana rero n'umuhirwe umuntu aharanira kuzuza ibi bintu 8 byose Yesu Kristo yavuze biranga abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko ni umuhombe umuntu bimwe bisimba, cyangwa ugasanga
n'ibyo yitwa ko yakoze ugasanga yabikoze nabi, uyu muntu n'umuhombe kuko ntazokwitwa umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru naho abwiyitirira. None rero ico Imana igomba nuko uba mu mugwi w'abahirwe. Imana ntiyigera inezerwa nuko umuntu apfa, ahubwo inezerwa nuko umuntu akira, inezerwa nuko umuntu akizwa, inezerwa no guha umuntu ubugingo busagutse, ubugingo bwuzuye, ubugingo burwiriye, ubugingo en abondance. Imana yacu nihimbazo. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cane ku bw'ano majambo twari tumaze iminsi tuganira na bano bakunzi ba bino biganiro. Umuntu wese yayumvise agahitamwo kwihana, agahitamwo gusaba ngo Mana ntabara, aha hantu vyarangoye, aha hantu vyama vyangoye, ariko ndumvise kandi mpisemo gushira mu ngiro ico ijambo ryawe rimbwiye. Uyu muntu umugirire neza, imbabazi zawe zimuboneke ko kandi umushoboze gushika kuri izi ntambwe zose 8, maze aze yegukire kuba umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.